ukacufata wanashima bakavuga ati jewe ari gushobora gukora nk'igisasu canke nk'ikintu ukavuga ati jewe nterefonye abahinga mu bintu baca bimenya ati jewe naja dufate nko muri Galeri Ndayizamba avuga ati magaza hajya ku ma parking y'amabisi kazotelefona kwi nimero ushobora gukora n'ikisho kintu ugasanga agatelefone ukavuga ati nina telefona rimwe iki kibombe kizoca giturika sivyo cyo nico bita structure ukuntu kiba kimeze urumva hakaba hariho n'ivyuma bikozemo ico bita amateriyo sivyo urumva amateriyo bakoresha ni ibintu by'amakuru chimique urumva ibintu by'uburozi dajara amapoudre ariko usanga bariko barabigira bakavyumva bagakora ibintu bishobora kuzana automatically umuriro sivyo ni point ya kabiri hagaye point ya gatatu ico bita forme forme rero ushobora kugikora kikamera nk'ijana ushobora kugikora kikamera nk'umukati wewe ukabona ikintu mu bibanza by'impuzu ukabona ikintu giteretseho kimeze nk'ikintu nyene udatahura kimeze urabaza ukaduna abageni amambaraje yego ushobora kuyikora ukabona ni ambaraje iterekeye hajya ahantu ntushobora kumenya nakiki yego sivyo kumbe ndani hariho igisasu ya uramaze kubona abantu bahora batega ibisasu bakitwara no mu magato yego sivyo yego izi ni systeme bakoresha ariko nabugeni ananje explosive improvise muri tangazo riri kumwe bujuju cyane ni tangazo ritagira kashe sinzi ko Rede Tabara yahombye kugira naho ibura amahera kugura kashe ni ibintu nyene bimeze ukuntu bano bantu je mwenga ntibapanze bano bantu ntibapanze ni gute ushobora kwandika communique ukibagira gushira ku mukono barafise n'abantu babiri baba umwe akora muri document mu iperereza n'undi mu polisi umwe ngo bafise ngo byemeza ko ari bo ngo baturira n'amakosa bano masoko urumva rero ngo twanabarondeye turababura pour des raisons de sécurité yabarondeye cyane ari mu Burundi pour des raisons de sécurité ati kumvo z'umutekano wabo suite à la perte de contact avec ces témoins ati kumvo z'umutekano wabo no kubura ati twagize kubura contact zabo ati zibi byabona ati twabuze contact ni gute umuntu wobura contact yiwe kandi mwari mwavugana voilà nico none wumva babazi nivyo barimo navyo bazi n'ubeshi. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi si je vais bien, Céline Carlin Adou. Comme d'habitude, Miss Wafseri Gwamenya Musumeno Maso Yinyana. So guys, nenge kuramutsa cyane duhani ikaze musanguzi wacu John Mabu. Welcome. Duhejeje kwidonzora cyo tugenda duce gatoyi mu vyunguka cyo tugenda mu kiganiro nyezi nareka tumuha ikaze. Welcome. Ndamutse abantu bose badukurikirana abari mu Burundi hanze Burundi rimwe aramutse nabiriwe. Ndavuga abantu bose badukurikirana bari mu mihingo ine igize isi nukuri turabaramutsa uhoraho abandanya abana namwe ego tumeze neza rize ko nameze neza ego tubandanya duhoza abarundi muri rusange muri situation mbi bamaze mwisi barimo ego turabarahujije cyane ariko hari ikintu nagomba mvuge burya aro nta musi numwe ingorane zabereye ikibazo umuntu ego ahubwo ingorane zatumye umuntu akomera hari abantu bamaze imisi badukorera ko bakibaza ko bariko baraduca intege cyangwa bakibaza ko bariko baduta mu bibazo ntibamenye ko bariko baradukomeza urumva ibyo bagira byose ego bariko baragira kabisa hariho ibidukorako hari ibibazo tujamwo ariko mumenye inyuma y'ibibazo haza gukomera. Yes. Ego nkomeza abantu rero bose bariko baraca mu bintu bitoroshe ndabakomeze ndababwire nti ejo ni heza ejo ni heza kandi nta mvura idahita kandi imisi gisuma burya ni 40 gusa hari umunsi tuzotwenga hari umunsi inahezo bakubita mu gahanga neza cyane abatameze neza y'umwana y'umusenga no gukora cyane kugira ngo twisubirize ibyo tuba turiko turagirane turatakaza bakunda cyane ndabibutse kwanda sabone na subscribe tujya muri commentaire tuganiriraho kugira ngo ibintu bibandanye gute bigenda neza cyane
ndamutse So, nawe Alu thank you so meze neza much. Miss Ndakumvira Mafiel cyane. Ego meze Miss neza. Mafiel yes Yeah, tuje kwamamaza tuje gatoyi rero mu ni byunguka. muri Nati Burundi Nati Nateza Agro Burundi. Trading ni kwa Yeah. kundi nyene bafite ikinyobwa rukundo tangawizi Yes. ikinyobwa rero rukundo tangawizi mugisanga muri Nati Burundi mpamagarira abantu bose ukonsoma iby'iwacu ukonsoma iby'iwacu nibyo bintu duhamagarirwa abarundi twese muri rusange rero ukeneye ikinyobwa rukundo tangawizi uri umudandaza ushobora gukeneye kukadandaza karibu muri Nati Burundi dukorera i Bujumbura mu Ngagara muri quartier industriel akanimero rero ushobora kuduhamagara ko ni 60 572 Merci. 32 Merci Kabisa. beaucoup. Yeah, murumvise rero yuko kandi nibutsa abantu ko tugomba dukora ikiganiro shure aha ikiganiro abantu bamenyereye kandi bino biganiro ngiye kuza ndabigwiza bishobora ikiganiro nifo dukora ibiganiro ushobora guhindura n'umuntu ego akicara hasi akiga neza kino cyane kiganiro ndagusabe wewe ugihere ku ntago nagiheze ego kiza kuba ikiganiro kiza kuba kuvukamo kiryoshye ibintu byinshi cyane cyane neza go yes ya reka gatoyi rero tuje mu kiganiro nyezina gitumye twicara hano na John Mabu umusesanguzi wacu yicara imbere ya kamera yeah. ya turabire hamwe uko amasoko ariko araturigwa ubuhinga buriko burakoreshwa mbega wewe ngaho ubaza ko bwo bari ubwana aha neza cyane mu bushize mu biganiro twagiye turakora tuvuga ibintu by'amaturigwa y'amasoko twaragerageje kubwira abantu ico umuriro uvako ariko je nicaye hasi ndiyumvira ndavuga ati why bano bantu boba bariko bakora gute boba bariko bakoresha ubuhinga ubuhe kugira ngo tubone kino bino bintu ariko baraturira amasoko mu buryo budatahuritse kuko ubona ko ari ibintu biri ari kinyamwuga kabisa ukuntu ko baturira n'amasoko haru babikora kinyamwuga neza cyane ibintu kabisa bakora bakavuga ati bagakora kabisa kubona neza ko ari ibintu byateguwe mbese harimo na support ikomeye ikintu cyo nagiye kumenya nuko bano bantu bo bafise ubufasha bwa gisirikare ya urumva ego sigura ko bano bantu bakora bino bintu bari ko baraciye mu gisirikare kubera ko amarosheresho yose nagize hari abantu bavuga ngo hari amapudire ngo aturira amasoko egire bien sûr pudire nubwo wewe turira amasoko pudire kuyimena ukagenda iki ibintu bitaba bitahuritse mugabo je nagize ni analyse yiwanje cyo turavuze ati kino kiganiro kiza kuba ikiganiro shure kubera ko tuza kwakorera byinshi ndaza gutangura rero hariho ikintu bino bintu wanashima na bikorwa kwisi yose ego bino bintu bikorwa kwisi yose bino bintu bishobora gukorwa n'igisirikare bino bintu bishobora gukorwa mu gikorwa c'iterabwoba bino bintu bikorwa mu buryo butangaje hari ico bita anange explosive improvise anange explosive improvise ni kuvuga iki ni igikoresho giturika ushobora kwikorera hakavamo igiturika urumva kandi ico kintu urashobora kugikora neza kikavamo igiturika warashima ukagikora no mu bipapuro ego izi mapuro tubona ibiki urashobora gukora ugaterateranya utuntu mu mapuro tw'ishimike ushiramo urumva ni ibintu bacangacanga bagashiramo amapuro tw'ishimike arona ukuntu babigenza mugabo ndiko mvuga ku manalize yiwanje no ku bumenyi nagerageje kurondera kugira ngo ndamubasangize ibi rero ni ibintu bashobora kuba bakoresha bo reka ngende etape par etape kugira ngo abantu badutahure ndababwire ukuntu bino bintu biba bikoze ikiba kibikoze n'ukuntu bikora rero cyo mu Gifaransa composition et fonctionnelle sibyo bo bino bintu birafise ico bita structure ukuntu imiterere ukuntu icuma kiba ufite ukuntu kiba gikoze urumva muri iyi structure baravuga ko ni ibintu baba baterateranije sido muhinga wabyo ndiko ngerageza kubisobanura kugira ngo abantu babimenye ni ibintu baba baterateranije nkuko fata ibipapuro iki kwegeranya ugakora systeme ukagirane ukacufata wanashima bakavuga ati jewe ari gushobora gukora nk'igisasu canke nk'ikintu ukavuga ati jewe nterefonye abahinga mu bintu baca bimenya ati jewe naja dufate nko muri Galeri Ndayizamba avuga ati magaza hajya ku parking y'amabisi kazo telefona kwi nimero
ushobora gukora n'ikisho kintu ugasiga agatelefone ukavuga ati nina telefone rimwe iki kibombe kizoca giturika sivyo icyo nico bita structure ukuntu kiba kimeze urumva hakaba hariho n'ivyuma bikozemo ico bita amateriyo sivyo urumva amateriyo bakoresha ni ibintu by'amaproduit chimique urumva ibintu by'uburozi dajare amapoudre ariko usanga bariko barabigira bakavyumva bagakora ibintu bishobora kuzana automatically umuriro sivyo iyi ni point ya kabiri hagaye point ya gatatu ico bita forme forme rero ushobora kugikora kikamera nk'ijage ushobora kugikora kikamera nk'umukati wewe ukabona ikintu mu bibanza by'impuzu ukabona ikintu giteretseho kimeze nk'ikintu nyene udatahura kimeze urabaza ukaduna abageni amambaraje ushobora kuyikora ukabona ni ambaraje iterekeye hajya ahantu ntushobora kumenya naki sivyo kumbe ndani hariho igisasu uramaze kubona abantu bahora batega ibisasu bakitwara no mu magato sivyo izi ni systeme bakoresha ariko nabwiye ni anange explosive improvise iyi ni impuze ya gatatu structure material na forme ibi ni byo bintu bariko barakoresha sivyo bino bintu bikaca bigira ico bita danger na utilisation bino bintu ushobora gukoza danger ati danger gute no kuvuga iki birateza ibara kuko iyo ibintu bimaze guturika swata abantu barashobora gupfa swata ibintu bikononekara ari byo mubona bariko baragira biriko biraba hajya hehe muri vire ikiniki urabona abantu barahomba amafaranga ibiki ego nta muntu arasiga ubuzima ariko hari ibintu byononekera hagaca haba n'ikindi kintu bitwa konfre rega bijya bintu biba biri hajya birazana konfre hagati y'umudandaza na leta y'igihugu umwene gihugu aragira konfre akavuga ati none gute leta igira guturukunukunukunukunukunukunuku hakaza nyine ibibazo hagati y'umwene gihugu na leta rero bino bintu ngomba rero tuje rero indipi y'ibi bintu kugira ngo tumenye urumva ha bino bintu biriko biraba sivyo nibarabe bajye abantu badandaza abadandaza ubwabo amatohoza tutangure ku badandaza erega bano bagabo nabantu bamaze kubona ko bakoresha amafaranga menshi systeme zabo nizo gukoresha amafaranga menshi bashaka ko ufise ikibanza cy'imiliyoni 200 bakazaje tukavuga turaguha double yayo wewe ufise nga pardon turaguha double yayo ufise ngaha ucugenda uturire bino bintu bya uturire bino bintu sivyo hama maze kubiturira twebwe turakuriha ibintu bimeze neza cyane baca bazana ya forme ibuna kubwira bya bisasu baragikoze babaze secretary zayo babazana amaforme ati twe nakantu wizanira gutereke hajya gusama mamatira yawe canke ahantu nyene uzandariza ibindi bintu terekeho hamuce wigira turaguha nani telekomande canke aga telefone urumva hageze saa 10 uze kuburi hafi ga telefone ko canke detonateur turaza gufyonda ino buto biraza gukunda Ako niko amayeri ashobora kuba ari karakoreshwa muri ibi bintu kuko n'ibintu biratahuritse hari abantu bavuga ngo kubera iki leta ngo utashira abapolisi ngo utashira ngo biki ngo baki nibiki oya my friend system ni nyinshi none wewe umudandaza yagiye bamuhaye amafaranga umudandaza aciye afata yantuzenya dukamvuge nka bombe bakoze sivyo yigiriye mu kibazo ciwe bamaze kumuriha ateretseho akantu sivyo hama arabikoze ni ibintu bishobora gushikira uwari wese mu gihugu cyacu cyose mu gihe abagizi nico gituma ubona abagizi banabi yaru bariko barabikora ntibafatwa ni izi systeme bariko barakoresha izi systeme ni systeme zishobora gukoreshwa mu gisirikare sivyo maze kubona ibyihebe ukuntu hari abantu bakora none sama production ni amabombe bakayakora bagakora utuntu niko ariko arabigenza rero gufata bano jema mona ari kintu menga kinchoroshe mbega abantu sinaguciriyemo abantu nyene badandariza ajya mu isoko nibo bantu bakwiye gucungira umutekano wose bakarabana mugabo ushaka gucunga gute none nzaje nk'ikintu kiri ambaraje nkiterekera mu kibanza canje reka nawo umuntu yokizana rega avuye nko kurangura akakizana cyane bakaraba hajya ahantu umuriro uba watanguriye
hano nubwo boshamo amakamera de surveillance yaro biragoye kugira ngo ufate bano bantu neza cyane atari imana ibyivanze n'abantu biragoye gufata kubera ko urumva amayeri bakoresha n'amayeri ya gisirikare n'amayeri akoreshwa ahantu hose partout gusa bo nuko kandi urumva ko bamaze kwiha iyi ntuzenya iyi gahunda n'abantu b'imihimbiri abantu b'imihimbiri kubera ko ibi inyabanyarwanda ntibaje ngaho ngo batwengeragiyemo nabo badutwenga ngo ibiki iyi ni systeme yokogwa mu bihugu byari byo byose si mu Burundi gusa ahubwo nuko mu Burundi dufise abantu bapfuye imitima mu Burundi dufise abantu jewe sinzi mu Burundi bwacu sinzi abantu babukomoka muri bwo bugwanyi butegetsi ukaza kubangamira bene igihugu nkuko jewe simba numva ubunyamaswa ubufise urumva les amis icambere first ikiduhuza n'igihugu nitwari dukwiye gufata mu gihugu tugisambure kuko tugisambuye tuzocubakisha amafaranga y'igihugu tugisambuye tuzoba turiko turisamburirako rero nk'umuntu akunda igihugu nubwo gushaka ubutegetsi ukaburondera mwizi nzira neza cyane sinavyibaza ko mu bindi bihugu ari uko babigenza ku nyungu z'igihugu maze ku nyungu z'igihugu nta byugirane ku nyungu z'igihugu dutegerezwa kuba turi umwe rero bino bintu bariko baragira ntibogere ngo mu Burundi ngo habavye nakagwe k'abantu k'inkora amaraso kamaze kuja hamwe gakoresha amafaranga mopete ni igikorwa c'iterabwoba ni igikorwa c'iterabwoba sinzi rero ko wombaza ca kibazo cawe je nagira ndakubaza ati mbega kubera iki mudashobora kwibaza yuko kubera ko iki gihugu kirimo bamaneko sivyo ni nk'ibindi bihugu vyose Erega n'ubundi ababikora n'abamaneko baba bari. Wala mbega kubera iki mudashobora kubaza yuko abashaka kumuha umutaha ati genda wande utu hama mu kibanza cawe duhashira ibi bagaca mu iyo nzira. None ndumva ariko nabo nyene rego usanga bafise nk'imitaha. Sivyo? Ego. None pourquoi pas tutosanga abamaneko barinjiye hama bakemvesisa bagashira mu imitaha. Baraza bamaneko nibaza bakubaka ama eglise mu gihugu nibaza bakubaka ko bagagira rega no kunyene urumva. Baraza mukanabana mu rupangu baraje bariyestara kubera ko imigambi nkiba baba bayiteguye unashaka usanga batangwa no kuyitegura kuva 2015 ati reko byanse reka turindire igihe kiniki tuzokoresha systeme zinizi ati rero wewe genda uragenda mu Burundi twari umutawe miliyoni 100 baba yafise none saho bahabwa twe miliyoni 100 uriyestara hanaha amasoko yose y'ujumbura naho usanga bafisemo aba partenaire mu masoko yose reka aho usanga mu masoko yose y'igihugu bafise abantu babo baramutelefona ati ya boro yakozwe ya systeme yakozwe akira genda uterekeyo hama uraza kugereza systeme zinizi hama mu gucagu biraza kuba baza gusanga byose byahiye urumva so nuko rero bino bintu biriko biraba nuko bino bintu biriko biraba mugabo rero jino ngeno ndayigaya nongera nihangayisha abantu bose bariko barabura ibintu byabo izi nizo systeme bariko barakoresha lezami niyo mpamvu mubona bano bantu batigira bafatwa biragoye gufata umuntu nk'uyu ahubwo hajya ahantu muri ruba watanguriye abari bashaka none ntibashaka kuhapima bakaraba ukuntu bya aho fete jewe hajya ahantu umuriro uba watanguriye bijya bibanza by'umuriro uba watanguriye none gaca nk'uko ukuntu umuriro waka nko mu gatondo cyangwa mu gaturuturu atamuntu araja mu isoko wumva bitaba bigoye kuraba aho wahereye barahamenya barahamenya umuriro aho watanguriye warane babe bapimira aho rero uba wahereye aho watanguriye barahamenya atari kandi harakina n'amakamera de surveillance mu masoko yose mu kamera de surveillance kugira ngo tuze turabona muga systeme bakoresha ni ibisasu bakora bagaha ibisasu bikoze muri manière artisanale nyene ibintu ukuntu babikora bagakora n'utuntu ugasanga umenga ni udupapuro kumbe ni bombe iberenga reka tugaruke ku majambo Bobo Rugurika yavuze mu ijambo yaraye yanditse irya tangazo waribonye gute yatangazo reka imbere ya byose imbere ko manenda yibasomere communiquer urgent avuga ngo suite aux incendies répétés et contenus des marchés au Burundi et face à la nécessité d'informer le public afin de contribuer à faire cesser cette criminalité d'État, la radio publique africaine et les pays s'adressent avec insistance à des agents de services de renseignement
a impulsion qui ont témoigné au micro de la RPA sur le rôle des autorités et l'implication des incendies. Pour des raisons de sécurité et suite à la perte de contact avec les témoins, le RPA les demande de manifester d'urgence et de contacter le numéro suivant. Reka ngeze ngana. Urumva ko fete muri tangazo riri mu bujuju cyane, ni tangazo ritagira kashe. Sinzi ko Rede Tabara yahombye kugira naho ibura amahera kugura kashe. Ni ibintu nyene bimeze ukuntu. Bano bantu je mwenga ntibapanze, Oya ntibapanze. Bano bantu ntibapanze. Ni gute ushobora kwandika communique ukibagira gushira ku mukono? Bano bantu ntibapanze kwera. Aba kweri bo twari igihugu kwera. Twaba tuguye mu ruhombo vraiment. Nuko nyene bidakunda. Reka n'Imana irazi kuraba. Kandi igihugu kiva ku Mana. Neza cyane. So ngare karavuga ko baravye ngo iyo accident ari karabaye ikurikiro. Ufite byari ibintu ari karavuga ibintu by'amansandi, by'imiriro mu kuma yikurikiranya mu Burundi. Urumva ngo kugira ngo umva ngo bagomba ngo ba informe public, umva ngo bagomba menyesha abanyagihugu ko abantu bari nyuma y'ibi bintu ari leta ngo barafise n'abantu babiri baba umwe akora muri document mu iperereza n'undi mu polisi umwe ngo bafise ngo ivyemeza ko aribo ngo baturira n'amakosa ano masoko urumva rero ngo twanabarondeye turababura pour des raisons de sécurité yabarondeye ari mu Burundi pour des raisons de sécurité ati kumvo z'umutekano wabo suite à la perte de contact avec ces témoins. Ati kumvo z'umutekano wabo no kubura ati twagize kubura contact zabo ati zibi byabona ati twabuze contact ni gute umuntu wobura contact yiwe kandi mwari mwavugana voilà nico ko none wumva babazi nivyo barimo navyo bazi n'ubeshi byose n'ubeshi n'abahinzi urumva so nako nagomangire ni gute so aba bantu rene bya bindi nyene byo gucanisha mu bino bintu Pacifique urazi kabikoresha yego akabatanga amakuru y'igisirikare akaca agenda akavuga ngo Jawa tutaga tumumenyere ngo amasoko yanje go mu gisirikare ngo niyo yampaye no nkuru urumva nawe nibinyene urumva akuya hayajugumiye kandi ino nyandiko irimo ubwoba bwinshi cyane kubera reka bino n'ibyaha bishobora kubakurikirana oya bizotegerezwa kubakurikirana kuko hariho le crime hariho le crime zishobora kubakurikirana imbere y'ubucamanza kuba umuopoza ntibisuguye ko ucuba inkozi y'ikibi ereka ngaha anye bimaze kumenyekana kwanza byamaze kumenyekana ko ari aba bantu babikora abashaka gushikana imbere y'ubutungane nta mategeko nize mugani baza kubikunda bakaja imbere y'ubutungane bakabakorera ko so bano bagabo rero ibyabo nuko systeme zabo ni izo zo gutirira amasoko bariko barahangayika ariko nkuko nabo ndabivuga nta muntu n'umwe yohangayika kubera abano bagabo ego ibyo bonona bariko baravyonona ariko on doit surmonter ça dutegerezwa kubicamwa uko byagenda kose hama umuti wabo urahari yes reka ndagushimire cyane John Mob kabisa ndagushimire cyane urakoze cyane thank you so much.